igikorwa kidasanzwe iyo korerwa hano kuri uno munsi usozera bino bikorwa by'amasengesho yo gushimira Imana tuzirikana iragi ry'umuvyeyi wacu sogokuru wo kwiturira. Mwitonde ntagire na kamwe gakoroka. Umuvyeyi wacu sogokuru mupfukame umuntu wese ageze gupfukama hari. Mana muvyeyi wa twese, ni wewe tweza amaso, wewe uri mu kibanza ceranda mwijuru. Ni wewe Mana duhanze amaso, wewe waremye ijuru n'isi. Wewe Mana waturemye turabarundi, wewe waturemeye Uburundi. Ni wewe twambaza, wewe Mana ya Aburahimu, Mana ya Israeli, Mana ya Isahaki. Ni wewe Musa twambaza, nta yindi Mana ingana nawe. Turagukengurukiye se Mana nzima ko waturemeye iyi si. Turagukengurukiye ko waturemeye ubu Burundi bwacu, ukaburema ari igihugu cy'igitangaza, igihugu watatse ivyiza vyinshi, ivyiza byatumye ico gihugu kiba rurangiranwa, amahanga yose akagitangarira. Turagukengurukiye Mana ko watwubakiye igihugu cacu, ukakigira koko igihugu c'agatangaza, gifise amazi, kigwa imvura, gifise ivyatsi bitotahaye, ibiribwa n'ibitaribwa, gifise ibidukikije bikingiye. Mana y'ikigongwe, twebwe ariko turi babaheriyake, Abarundi twariyibagiye, turategwa ni daimoni ituma dusambura igihugu cacu. Turasambura na twebwe nyene, turibagira ca gihugu ciza wari waturemeye. Mana nzima, twarabaye gito, turibagira Mana nzima ko ari wewe ugaba vyose, ko ibintu naho twavyononye ubigarukana. None Mana nzima, turabishe amaso yawe ikigongwe, utugirire ikigongwe kuri ubwo bube gito bwacu, utubabarire. Erega Mana warabitwemereye yuko igihe tuzoba twagucumuyeko tukakwambaza kuzotwumva. None Mana nzima, kuri ubwo bube bwito bwacu turagusavye imbabazi. Turi ngaha, turi indongozi z'igihugu, duhagaze mu gishingo c'abarundi bose, kuko twacumuye twese, kugira ngo tugusaba imbabazi. Turagusavye imbabazi, turagusavye imbabazi, kandi turagusavye n'inkomezi zo gushobora kwemera ko twagucumuyeko. Turagusavye se Mana nzima, uturabe ryiza, uturabe ryiza, kuko nubu turacafise agatima kabi, turacashaka konona ya shusho yawe we Mana wari waremeye Uburundi. Turacafise umutima wo gushaka konona y'urwanko. Turagusavye Mana nzima, iyo daimoni, iyo shetani yatunyoshe ikadutuma tutabona neza igihugu waturemeye, uhidukuremwo se Mana nzima. Erega Mana, twamaze kuvyemera, turemera, turerekana ishaka yuko dukeneye yuko iyo nyosha mbi ituvamwo. Na Paulo yarabivuze ati, nshaka gukora iciza, ikibi kikantanga imbere. Mugabe ivyo bibi tubigushikirije wewe Mana, uturungikire mutima mweranda, kugira ngo aguma duhanura kumenya ikibi n'iciza, aduhoze. We Mana nzima, turagutuye imitwaro yacu, turagutuye ibibi vyose twakoze, tubigutuye tuvyanditse ku mutima, twebwe turabituriye. Udufashe uzibire rero, uzibire shetani ntigaruke, ya daimoni ntigaruke. Dufashe se Mana yacu, urungike abamarayika badukingire muri iki gihugu cacu. Ba Mikayeli baze badukingire, kugira ngo ntihagire shetani isubira kudukorako. Turagusavye se Mana nzima,
udufashe tugire umutima, tugire ubwenge bwo kumenya guteza imbere igihugu cyacu. Uduhe ubwenge butuma tutazosubira kugwa mu kibi, tumenye gutandukanya ikibi n'iciza. Mana nzima, hariho shetani ifatiye ku maronko. Iyo dayimoni yirukane, kuko niyo sezana ya vyose, niyo nyirayabazana. Uyitwirukanire kugira ngo dukundane, tubone ko ivyo waturagije, ivyo waduhaye ari iwacu twese. Mana nzima, turagutakambiye Mana nzima, utugume hagufi, utugume impande. Mana nzima, warabitwemerera, twereka yuko Burundi ari we uzobuzamura. Natwe abarundi turemera ko tugushize imbere, tuguhaye ikibanza ca mbere. None Mana nzima, nutwemerere twebwe abarundi, turi indongozi, turi ngaha, twese twicishije bugufi imbere yawe. Twemerere ufate bato do commandement, uturongore, kuko inyobozo yawe turazi yuko iduhumuriza, turazi yuko atakibi we waduteguriye ivyiza gusa. Ntihagire umurundi asubira kwihebura. Abarundi bose bagira umwizero, babone ko ari we uragiye Burundi, bagira umwizero, ntibasubire kuja mu bintazi. Ntihagire umurundi asubira mu bupfumu, ntihagire umurundi asubira kugira ihera imana yiwe, ntihagire umurundi asubira kugira umuntu imana yiwe. Tubone ko ari wewe Mana nzima, ari wewe uturongoye. Mana nzima, tumaze iminsi turi mu nyonga zawe, twarakweretse umutima wo gukunda ko tuwufise, kandi nawe turazi yuko uwamana kandi ugumudukunda. Turagusavye se Mana nzima, uduhezagire uko twaje twese, uhezagire n'abarundi. Aha turi kuri Karumeli niho habereye akumiza. None Mana nzima, reka tuze twame tumenye iminsi yose yuko ngaha ariho wahinduriye Burundi, ariho wahinduriye abarundi. Turagusavye Mana nzima, uturagire, turemeye uturagire na ya nkoni yawe. Turagusavye Mana nzima, ugumane natwe, ugumuhezagira abarundi, uduhezagire. Aho tuvira ngaha se Mana nzima, tugende tujanye umuco, tugende tujanye iyi migisha uduhaye, ituma atadayimoni isubira kutwononera Burundi, isubira kutuzamwo. Uturagirira Burundi bwacu buzunguruke, ni dayimoni ziri hakurya ntizize. Turagusavye se Mana nzima, abarundi bashwiragiye kuva kera dutangwe gusambura Burundi, bose bakunda igihugu cabo, batahuke baze twese tugire urunani, tubake igihugu cacu, tucubake kugira ngo ubu murimo guhimbara, kugira nawe wame wibereye kumwe natwe kubera tuguhimbara. Turagusaba se Mana nzima, utwakirire iyi mitwaro yacu, kuko ni wewe ujejwe kuyikorera, twebwe ntitwoyishobora. Yitware Mana nzima, uheze wewe uyihonyange, uyiturire kugira ngo ntizidukurikire. Turagusavye Mana nzima, Burundi ugumuburagiye, uturagire twese. Tubisavye twihetse ku mwana wawe Yesu Kristo warungitse ngo aducungure, abari we aguma turagira n'ubu. Tubigusavye kandi twizeye ko mutima mweranda yamaze kudushikamwo, azoguma turongora hirya no hino kugira ngo ishetani ntizisubire kutwegera. Tubisavye rero kubwawe wenyene Data, Mwana na mutima mweranda. Amen.